iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kubagezako vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD mu gisata ca politike be n'impinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu muri Ntare House. Reka ano makuru yacu tuyatangurire ku biriko biravugwa ku munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverano Ndikuriyo ahagwariye mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gisagara ca Dubai. Uyu akaba yararungitswe nyuma y'imisi ariko avurirwa muri bimwe mu bitaro bikomeye cyane vyo mu gihugu ca Kenya ku mugwa mukuru w'ico gihugu Nairobi no mu karere arivyo Aga Khan. Kubw'amasoko ngo Reverano Ndikuriyo yungururijwe mu gisagara ca Dubai aremvye cyane. Ngaha nta muntu n'umwe yari yashobora kumenya kandi yahemera mu vyuma bifasha guhema. Mu gisagara gikuru ca Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu aho abarundi benshi baja kurondera ubuzi muri iyi myaka bivuye ku bukene bw'ubuzi bwabaye ndanse, Reverano Ndikuriyo yagiye aherekejwe n'umukenyezi wiwe, ndetse mu nyuma umukenyezi avukana n'umukenyezi wa Reverano Ndikuriyo nawe abasangayo. Ngubu ariko aratora mitende, ariko amahaha yiwe yarakozwe ko cyane, ndetse kandi n'umukenyezi we yaramumenye bivugwa n'umwe mu bo mu muryango we. Kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe umuganga uratangaza kuri iyi ngwara ya Reverano Ndikuriyo, gusa uheruka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko mu majambo make Reverano Ndikuriyo ameze neza. Muri ano makuru rero ni vyinshi tuza kugaruka ko cyane kuri ubu bugwayi bwa Reverano Ndikuriyo, ndetse namwe mu makuru duhejeje kuronka ku biriko biraba mu gisagara ca Dubai ahagware kandi naho umukenyezi wiwe yamusanze. Gusa kandi mbere ko tubageza ko inkuru ya Reverano Ndikuriyo ingene vyifashe kuri ubu, reka tubanze tubabwire impinduka umukuru w'igihugu yakoze mu biro vyiwe. Ni mu gihe ibivuga ko izi mpinduka kandi nazo zoba zifitaniye isano ridasanzwe n'iy'imikwa ry'umuyobozi mushasha cyangwa se umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD mushasha ku rwego rw'igihugu. Buramatari w'intara Ngozi yarabogojwe. Leonidas Ndaruzaniye niyo yasubiriye Desire Minani. Uyu Desire Minani yari amaze umwaka n'amezi 4 aganywe kurongora intara ya Ngozi. Hari kwigenekerezo ya 29 ukwezi kw'icenda umwaka w'2023 aho Desire Minani yari yagenywe ngo asubirire Emmanuel Ntaconsanze yaraheruka gutanga imihoho kubera ivyo yavuzwe ko mu rudandazwa rw'isukari. Ejo haheze rero hirya y'ejo inama nkenguzamateka yaremeje ko umupolisi General Major Leonidas Ndaruzaniye ariwe agiye kurongora intara ya Ngozi. Ni ingingo yatangaje benshi kubera hari hasigaye amezi make intara ya Ngozi ntisubire kubaho, hakaza intara ya Butanyerera. Muterone giki coba caratumye President Ndayishimiye atareka ngo Desire Minani abandanye kurongora iyo ntara gushika mu matora yimirije. Uyu yamusubiriye General Major Leonidas Ndaruzaniye yahora ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igipolisi. Inyuma y'imyaka itari mike ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, General Major Leonidas Ndaruzaniye yandikiye President Ndayishimiye muri Kigarama umwaka uheze w'2024 asaba ko ashirwa mu karuhuko mu bijanye n'igipolisi. No kuvuga ko yakukurutse hataragera. Ivyo ni ibintu bishika gake cyane mu Burundi. Twaheruka kubibona mu mwaka w'2016 aho General Major Evariste Ndayishimiye yasaba gukukuruka hataragera, aho hakaba ariho hari mu ntumbero yo kugira aja kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. No kuri Leonidas Ndaruzaniye rero harabaye kwibaza vyinshi ku mpamvu zamutumye asaba gukukuruka hataragera. Benshi bibajije ko ari wagiye gusubirira Reverano Ndikuriyo mu bunyamabanga mu bukuru bwa CNDD-FDD. Ico bikoze ngo nabisavye kugira ngo abe buramatari wa Ngozi. Nta na kimwe kibuza ko umupolisi aba buramatari. Mu Cibitoke no mu Kirundo bafise baburamatari b'abapolisi. Bamwe bati kumbure intumbero yo guhora Leonidas Ndaruzaniye ngarongore CNDD-FDD iracarimwo. Ubu bazoba bagomye abanze amenyerwe mu gihugu barabe n'ingene agabanya ibipinga mu ntara ya Petero Nkurunziza. Kubibutsa kandi ko mu ntara zitanu zihana urubibe n'u Rwanda intara idatwagwa n'umupolisi cyangwa umusirikare n'intara ya Muyinga gusa.
Ivyinshi tugiye kugaruka ko cyane cyane kubirabana n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, ibiriko biratangazwa hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye, ndetse kandi n'amakuru aturuka aho agwariye mu gisagara ca Dubai. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikana na dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje ba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza. N'umuhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Ni benshi baguma batubaza cyane ingene ubugwayi bwa Reverien Ndikuriyo bwifashe, nivyo tugiye kugarukako. Reka tubitangurire mu ntango kugira tuze kubandanya tubageza ko nibiriko biravugwa mu gisagara ca Dubai. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aheruka kuboneka ariko aravuga ijambo hari kwigenekerezo 19/0 umwaka w'2025 mu gihugu ca Tanzania mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe Chama cha Mapinduzi canke CCM. Abamwegereye bakavuga ko ico gihe ariho yumva ko atameze neza, ariko akibwira ko ari ibisanzwe. Yaratashe aranategura igikorane c'amasengesho ya CNDD-FDD gitangura umwaka cabera Ingozi kuva ku igenekerezo ya 23/0 gushika ku igenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'2025. Abamwegereye bakavuga ko yumvise ko ingwara itanguye gukomera, ariko yibwira ko azokwivuza inyuma y'igikorane, ariko vyahavuye vyanka rwose mw'ihoteli yashikiyemwo Ingozi. Bahamagara abaganga b'umukuru w'igihugu, abaganga nabo bakaba baribajije ko ari ingwara ivuye kuri diabete na hypertension Ndikuriyo asanganywe, ariko ku mwanya wahera niko vyabandanya gukomera. Mw'ijoro ry'uwo munsi nyene Reverien Ndikuriyo yamanukanywe i Bujumbura mu bitaro Tanganyika Care. Bapimye basanga ari ikibazo kibarengeye cyane. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyahavuye birondera muri Kenya indege Rusehabaniha. Bukeye iciranyarukana Reverien Ndikuriyo i Nairobi muri Kenya, aho yashitse yinjizwe ibitaro bita Aga Khan. Ibi akaba ari ibitaro vy'umugwizatunga w'umuhinde. Reverien Ndikuriyo yashitse muri Kenya yamaze guta ubwenge, ari muri koma afashwa guhema n'ivyuma. Kwigenekerezo ya 28/0 uyu mwaka w'2025 Reverien Ndikuriyo nibwo yahavuye yungururizwa i Dubai muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, aho naho nyene yabandanije kuvugwa ari muri koma. Amakuru dufise akavuga ko Ndikuriyo yamaze iminsi ishika 10 agwaye ari muri koma, aho kuwa kane uheze President Ndayishimiye yatanga amakuru mu CNDD-FDD kamagara Ndikuriyo yifashe neza, aha yari akiri muri koma. Amatwi adusumira ngo vyarunyutse rwose uwo munsi. Kuva kuwa mbere uheze rero Ndikuriyo yararabutse. Amakuru ya nyuma dufise akavuga ko Reverien Ndikuriyo yarabutse, ko ubashobora kumenya abo bari kumwe. None muti yoba agwaye iki? Iki kibazo nta nyishu yaco dufite. Agafatwa havuzwe diabete na hypertension asanganywe, ariko ageze muri Kenya basanze amahaha yiwe yaratabagaye, ari navyo vyatumye bamukura ku guhema akoresheje amahaha yiwe, agafashwa n'ivyuma kugira barabe ko bovura amahaha. Uburozi buravugwa cyane mu bishobora kuba vyarateye ingwara ya Reverien Ndikuriyo, no mu bibanza agwariyemwo hagiye arafatwa ingingo zikomeye cyane kugira ntihagire abashobora kumushikira atari abaganga n'abandi bake cyane biwe. Amakuru twakuye mu buserukizi bw'u Burundi Nairobi muri Kenya akavuga ko na ambasaderi w'u Burundi atararekuriwe kumubona. Amakuru dukura mu banywanyi ba CNDD-FDD mu Burundi bakomeye cyane bari begereye cyane Reverien Ndikuriyo aravuga ko hari umurwi w'abasenzi washizweho woba wagumye uhishura ibintu bikomeye cyane, havugwamwo ibitero bikomeye vy'abarozi. Ayo ni amakuru agoye gutahura tudaheza ngo twemeze ngaha kuri no mbonesha kure. Gusa ayo niyo makuru dushobora kuba tubasangije kubijanye n'amagara ya Reverien Ndikuriyo, nubwo hariho vyinshi vyagiye birashirwa ahabona bitoshobora gutangazwa igihe caje kitari cagera. Hariho abariko baratangazwa n'ingene iyi nkuru iriko iravugwa ko cyane mu bimenyesha makuru vyinshi bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Haravuga ko Reverien Ndikuriyo ashobora kuba yaracikanye, gusa akaba ariko ikiziga cyo kikaba kikiri mu gisagara ca Dubai. Oya, ivyo sivyo na gatoyi. Gusa ibihari nuko no kuri uno munsi ari kumwe n'umutambukanyi waho mu gihugu ca Dubai ahagwariye, ndetse n'umuvukanyi w'umutambukanyi we. Reverien Ndikuriyo ariko arakurikiranwa n'abaganga bakomeye cyane
kandi b'abahinga mu birabana no kuvura amahaha, indwara z'amahaha. Byose rero turabandanya tubikurikirana, ikiza kudushikira natwe turaza kukibagezako. Mu yandi makuru reka tubandanize ku biriko biravugwa muri komine Mugina ho mu ntara ya Cibitoke. Hari inyandiko zitagira imikono zisaba ko abikekwa ko ari abapfumu bokwicwa. Haraheze indwi zibiri impapuro zitagira imikono zikwiragizwa muri komine ya Mugina mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu, zihamagarira gukorera ikiba abantu bagirizwa uburozi. Kuri ivyo buramatari w'iyo ntara yarahamagaje inama mu ntumbero yo kugabisha abo kwica abandi, akibutsa ko hari ibihano bibarindiriye. Ariko kubw'amasoko yaho nyene ngo hari umugambi wo kugandagura abo bantu wamaze gutegurwa. Muri komine ya Mugina ho mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu, impapuro zitagira imikono zihamagarira abantu kugirira nabi abandi bagirizwa ko ari abarozi ziramaze indwi zibiri zizunguruka. Izo nyandiko zibangamiye cane abanyagihugu 28 bo ku mutumba wa Bwanyi muri zone Buseruko, zibagiriza urupfu rw'abantu batari munsi ya 10 babahaye uburozi. Kubera ivyo buramatari w'intara ya Cibitoke Kareme Bizoza yaragirishije inama abanyagihugu ku igenekerezo ya 30 aho yabagabishije abo bose bogerageza kwihanira, akibutsa ko uzokwica mugenzi we yishimikije urwikeko azohanwa bikomeye hakurikijwe amategeko. Yahamagare kandi abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi n'abanyagihugu muri rusangi kubumbatira amahoro n'umutekano. Ariko amasoko yaho nyene atashimye ko umwidondoro wayo umenyekana, akavuga ko amafaranga menshi yoba yaregeranijwe kugira ngo hicwe abo bantu. Bikavuga ko kandi hari n'abantu bamaze gutorwa bazokora ico kibi. Ico cuka c'iterabwoba rero si gishasha muri ako karere, kuko no mu mezi 5 aheze abantu bashika 12 baragandagwe kubera izo mpamvu nyene mu misozi myinshi harimwo Bwayi, Nyamakarabo, Nyempundu, Kagurutsi ndetse na Rubona, nk'uko amakuru yacu adushikira. Ni nako kandi hano makuru yacu tuyabandariza hanze mbezi igihugu c'u Burundi mu gihugu ca Malawi mu ikambi ya Zareka, aho ubuzima ngo bugenda buragorana. Impunzi nyinshi zo mu ikambi ya Zareka muri Malawi zibona ko kazoza kazo katameze neza kubera ubuzima bugoye cane barimwo gucamwo uno munsi. Abagerageza gukora ubudandaji buto buto canke uburimyi baracitse intege kubera icuka c'abanyagihugu b'ico gihugu banka abanyamahanga. Aha basaba leta, akaba aribwo bagiye barasaba leta na HCR gufasha mu gutora umurwi murantunge umuti w'ico kibazo. Impunzi za mbere ziyamiriza ukuntu ibifungurwa bigenda biragabanywa haraheze umwanya. Twarabonye ibifungurwa vyacu bigabanywa gushika ku gice cyavyo mu mwaka umwe, nta siguro canke umwizero wo kubiduza uva muri HCR bivugwa n'umwe mu mpunzi z'abarundi. Abafise umwete wo gukora imigambi mito mito y'uburimyi babanza kubura imitahe canke bakagira ingorane bategwa n'ababakira. Umubanyi wanje yarafise itongo yakose ku birometero 5 uvuye ngaha, ariko ntiyimbuye umurima wiwe w'ibigori, ahubwo yahatswe kwasiga ubuzima. Abanyagihugu bamubwiye ko ubwo burenganzira atabufise kandi si umwe. Abenshi ngaha bahisemo guheba utwigoro nk'utwo, niko umwe mu barongoye abandi mu kibano muri zone ya Kalonga abivuga. Ikibabaje kandi n'ufise ngo ntawufise aho yitwara, nk'uko bagaragaza n'umubabaro. Impunzi zapfuye isoni n'abanyagihugu bo muri ico gihugu barabura isoko. Nivyo vyashikiye koperative y'abarimyi b'imboga. Muri iki gihe cirima abakenyezi bari bafise umwimbo mwinshi w'itomati, ibizinu, amashu n'ubushaza. Ariko ntibaronse isoko kuko ntitwemerewe gusohoka ikambi canke kudandariza mu masoko yo mu micungararo. Uwo mwimbo uri kuborera mu bubiko ngaha canke bikariribwa mu mirima, niko yongerako. Muri ico gihugu bagiriza impunzi kurenga amategeko y'urudandaza kuko bagurisha ku giciro gito cane. Iyo nyifato iriyamirizwa n'impunzi zisaba HCR n'abajejwe intwaro bo muri district ya Dowa, ahari ikambi ya Zareka, gutunganya amanama menshi hagati y'impunzi n'ababakuriye no gutera intege abanyagihugu baba bariko barakora ibikorwa bibateza imbere mu mirima. Bagasaba kandi ko bobareka bagatembera bisanzuye, basohoka ikambi baje kugerageza kwigwanako kubera ikinogo casizwe n'igabanywa ry'ibifungurwa vyabo. Ni mu gihe ikambi ya Zareka idahengeshanya kwaguka mu gihe isanzwe irengeye. Kubw'intwaro yabwiye impunzi ko hari umugambi wo kubimura uri kurategurwa.
Iyo kambi ya Zareka iharurwamo impunzi zirenga 50,000 harimwo abarundi barenga 11,000 inshuro zitatu ku bushobozi bwayo iyo kambi yategerezwa kwakira. Ngaho rero amakuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikane nayo dushikiriza usanguze kandi no makuru bageza aho bari hose kugira ngo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni vyinshi turiko turabategura kuri uno munsi byose ntuze gucikanwa. Umuntu muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.